Yeah, hello guys. Ndabaramukije fine aho muherereye. Haba abari mu gihugu cyangwa nyuma y'igihugu. Ndabifurije amahoro y'Imana abane namwe. Nanga nifuriza abamizirima n'amizirima Ramazani nziza ko tugiye muri. So, je ku mazina yanjye n'aho y'abavyeyi nitwa Habyarimana Diyong. Ariko bivanye na generation ndavuga ubwaruka minatora nabo barimo bamumagara bugakara cyangwa n'abandi bakamandi mazina nyene je atandukanye nawe n'abavyeyi ya hama ndingaga ndabwire insolite cyangwa ibyago umuntu agenda arahura nawe mu gihe ari mu kazi kiwe kamisi yose ko gukora filme ndundi ya ego hari filme turiko turakora yitwa Mukaso ndazi abantu kurikirana barayizi iriko ica kuri channel ya YouTube ya NT Burundi majambo yose ni New Talent Burundi ya n'abatara ikurikirana bagende barabe ni filme ya ifise inyigisho kandi kirakundwa na bamwe mu bakunda ibikorwa by'u Burundi ego hama rero kijanye n'ivyo kundikira kongwa turiko turitanga ariko murazi nta cyamacoro shimisi yose hamwe usanga bigoye nkaje ari amasene nahawe nabo twafashanye gutegura iyo filme ariko cyo bwanye nyene bakikora amanota yo kumenga n'amasene igihugu cyakageze kuyatinga byabaye ko amasene usanga umenga aragoye ya ego nkuko nayahawe amasene n'ubuse kumenga alidira rabuni hano nk'isene bamaye kujya gukina ku kaburi njyanye ukaburi hamwe nabibonegeza no bakinya nkariko ntabwo ubuzima bwa misi yose yamba ni mu kazi nise nyarangoye vraiment n'umukameramani yubahwe Emetofil ariko arankamera vraiment byaramgoye kubera yaguma asubizamo kenshi kubera nabona kumenga nyine ahantu hafashe gukinira ya abayikiranye barabibonye hari n'andi masene usanga agoye umuntu w'umusore nka jewe vraiment ugasanga mukadata amehora mesi impuzu amasuti Asanga impuzu z'abana b'abakobwa abana makozi n'unda zimese nyina baba sinagoye ariko kwa turi mu kazi nka tuba turiko turigisha turimo tukabikora egome hari ni sene akonje kungura sene baroze kwa amazi murenga je ku akuze kandi afise imwivu sibyo narakubwiye je ko hazoza abagenzi bawe ngaha muvuga ubujambo muza kwirekishangisha ubujambo ngaha je nakubwiye kuza n'imihimbiri y'abagenzi bawe ngaha mu rugo rw'iwanje muza kuvuga ubujambo mwireshangisha sinakubujije je ko hari imihimbiri uzana aremvira mu rugo soka mpira
Wori kuja. Aho. Sinzo so kuona hakada kitenge chwa nga. Soho karega wabuzi uti. Wowe siko. Chambo gusa Zosubira. Usura mwa mwakoze. Njama zero. Kundaba hageze tumaze turava muri mundu wowe twinjira ku minganiro bibayeseriye umutwe ari baragukume kumenga je bagomba gwane mugabo abari bahari abanye nuko baza barahoya agira ngo kuko kibandanye ya ego nibwo rero bitoroshe ariko ntabwo ari ubwo buzima tubayemo ngo tutagomba girane utanga igisho kuri bamwe n'abandi ego amasena agendaragura ni menshi hari sena yangoye isena kujya gukinira mu yarara saga bigoye ko nagiye kwakira gusa nkihashika ndabyo kuntu hameze ntamze kumenga igikorwa gikomeye ariko yuko turiko turagomba gutanga message cyangwa ubutumwa twagerageje turita uko dushoboye turabikora ya hari n'ibindi umatodo ndabura ngo hari bisanga bigenda biramugora ariko nyine agashira mu nguvu ko abafisi cyangwa gushikako cyangwa afite vision ya abagomba nyine gushikako ari mu gikoni ariko nateka icyayi egera ngaha kwanza manzunda gukwiga ivyo bitu Munashaka kuguhamagara iminota ingahe utari kuramwitaba fata izo mpamvu zimeze kandi no guteka mu minota ingahe zo bihejeje usanga mu nzu ndindira gato kwanza ndaje izo minota ibiri zo uzihejeje no gufungura abana banje hagere saa sita batarafungura urambona Hello guys, kumazina yanje banyita Emetofil ariko kumazina ndahawe n'abavyeyi banyise muntu bw'Imana Emetofil nawe nyene nkaba ndi umuntu ndiga mu gihugu cy'u Burundi kandi nkaba nkunda igihugu cyanjye cy'u Burundi muri make je ndi mukinyi w'ireresi ariko sana ni mu producer editor cameraman no kenye na kabiti byose turakora nta kibazo rero jewe muri filme ya Mukaso ndakinye nka se wa Bosco nkabafise n'abana babiri Moses na Ange bazanywe nyine yitwa Mukaso muri iyi filime ngenda kinye nkina ndumvira sana umugore sinabomba kubwira umwana ariko muri make mu buzima siko mbayeho vraiment rego ndazi kweri keshi mu bantu bamaze kuba Jesse ndabura ndafise umugore ndubatse rero gukina isene nkizo zo kuvuga ati wabuze kwa icambere wabuze umugore n'uzanye Mukaso ariko umugore wa kabiri ivyo bintu biragoye kabiri ukacukina uturubika umwana wawe ujako n'amakofi n'ingiga rero bijya bintu kweri bisanga bigoye harandagenda mukubita ikonzi
ikinosho kimwe ndumva ko cinjiye kandi nawe cyabo babaje burya je sinkubita ndamurambara no maso ko jina ndo umuntu nakwa rero mu gihe mwazi ya sere zijye twagenda tuko turakina hamwe ndamuhohotera mwarahabonye muri episode ndibaza zo mu zambere nyimatari ya kabiri ahantu ndamukubita vraiment hajya kwakina ndinjire muri jya hisiya vraiment hajya byari bingoye japo kwa ndari producer mwongera kuba na cameraman bite byarangoye cyane kuko sibwo buzima mbasanzwe mbayeho muri make rero ijya sene vraiment yarangoye urazi gukubita umuntu gukubita umuntu tonganya bwanwa vraiment ni hatari rero sibwo buzima tuba dusanzwe tubayemo ariko kubera abari gukina rese tuba dukeneye kwigisha muri bimwe n'ibindi rero bice bidusabwa ngo dukine kujya rero iyindi sene yangoye anje ni edit kujya gukinira mu kaburi cameraman ariko ubaze gushika ijya sehemu kwanza ukiri kuri kamera birakugora wana kandi ukaburi kuri directing umuntu usanga bigoye rero kwa hiyo bijya byari bigoye muri make byari bigoye kandi sibwo buzima tuba tubayemo urazi ikintu panga kikaca kiba ni script umuntu aba yanditse kandi bikaca biba pafu hapo kwa hapo rero bica bigorana iyi ni script yangoye kwirukana umwana jesi ndirukana umuntu kandi ndagese ndirukana iwacu rero byabaye bigamenda ndabikinye ngo ndirukana umuntu kandi sintegereje kumwirukana ariko kubera abari bikorwa nuko nyene muri script zagiye ziko zirabandanya si zose ndovuga cyuko ndagende ko ndashobora muri make turagerageza ariko tuhura ni challenge nyinshi nuko mubibona yarangoye vraiment rero ivyo ni challenge muri zimwe duhura nazo mu bikorwa tuba turakora rero kwa hiyo mu buzima busanzwe naho tuzohurira mu barabara nzoce mu gati kanaka ni kameze Jesse komeze umuntu yitonza ariko kandi ndakunda gutwenza sana ndo umuntu nkunda kwongeza iminsi yo kuba genda umuntu nkunda gutwenza abantu nkunda kongeza iminsi ntaje ndakunda kwitwenza cyane aho mwe mbona ntwenga sawa rero ibintu mwe nivyo rero turabasaba support yanyu turonkekana kuri channel zose zimbuga ngurukabumenyi ni kuri Facebook NT Burundi, Twitter NT Burundi, ya Instagram NT Burundi, kuri YouTube turatwika NT Burundi. Rero mukene kuraba ivyo tubasha kwerekana mu gihugu cy'u Burundi no kwerekana ingabire zacu NT Burundi. Iryo niryo zina ryacu ufa kwandika kuzocobona umujanja yitwa Gakara ni Gakara nyene ariko yitwa Gakara izina ryiwe yitwa Dionge Habyarimana Dionge niko yitwa rero nuko je nkanje mu nkeneye no producer amabiti turakora byose turimo ibyo byose bikorerwa muri Talent Burundi ari new talent nimutangara ko yavuze ati Talent Burundi ndazi ko mwese mucaho mwibaza urujaja n'ibiki sawa murakoze cyane ibisigaye namwe mwezagirwe n'Imana na Ramazan njema. Hello guys, murameze neza Waislamu bagenzanje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hama ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi ni Chimanisha Sesi Wajyali. Hama je nkaba ndumukinyi wa mareresi. Hama mu mwanya hari igikorwa turiko turakora cyitwa Mukaso. Mugiye kuri YouTube muyisanga kuri NT Burundi, majambo yose akaba ari New Talent Burundi. Hama muri ico gikorwa hari ibintu bimwe byagiye bingoramo, hari nk'ahantu twashoboye gukina mama wanje agafata agahimuzu umuntu mfata nka musaza wanje kuko twaje tumusanga mu rugo iwabo akacamo hani impuzu z'indani z'abagore. Aho hantu byarangoye cyane bituma mpaguruka ahantu nayo nicaye ngenda gukuramo izanje kugira nshobore kuzimesera mw'uwo mwanya.
byarantirimukije ukuntu ko mu buzima busanzwe sindabimenyereye simenyereye n'umuntu amesurira vrama ndavyikorera. Ahandi hantu hashoboye kungora cyane cyane rwose, ahantu twashoboye gukina turi kunywa icyayi, uwundi mwana ariko araturaba atariko aranywa icyayi. Ahantu harantirimukije cyane bituma niyumva ukundi kuntu, mbega gusa kubera cyari igikorwa twariko turakora nta ngorane, twarabikoze biragenda neza. Gusa mu buzima busanzwe siko bimeze, ntabwo dusanzwe twimana turatanga cyane, gusa turi nka message tuba turiko turatanga kuko mu micungararo hirya no hino birabaho. Hama hariho ahandi hantu hangoye nk'abantu hariho ahantu nashoboye gukina ndi kurabana nawe, ari numva nyene namukunze ukuntu nshobora kuhakina aho hantu ndi muri love story. Aho hantu haragoye cyane ko mu buzima busanzwe n'ababeshi sinzi no kurabana n'umuntu umwe mu maso y'umuhungu birambura cyane, ndi umuntu w'amasoni rwose, nabona nk'uko isoni zanyishe. Iyo ni hatari. Abandi hantu hashoboye kubaho ngo baragukina, ahantu nashoboye gukina ndiko ndashwana na mama wanje hamwe na musaza wanje, harangoye cyane muri ico gihe. Twariko dukina dushwana, ndababaza iyo basize uwundi mwana, iyo basize uwundi mwana wa papa twasanze mu rugo, ariko mbabaza iyo ari. Nico gihe nari narakaye cyane kubera nari natanguye kumva ko ndamukunda cyane, nsanga rero sihari, nayimaze iminsi ntahari, ca nsanga sihari. Aho hantu harangoye cyane. Nta kintu na kimwe shaka kumva mutambiyo boskari byose papa ndabimubwiye ibyo muguma mutegura. Umviza rero aho wowe witwaye ku ntara cyane sinari mu buzima busanzwe sinzi kuvugira hejuru impande ya mama. Ndi wa muvyeyi wanje avuze nicisha bugufi cyane, nzi ko nakosheje cyane ikindi kintu, niyo aho bari kumbesha sinzi kuvuga cyane, ndicisha bugufi cyane. Abantu haragoye kuya mu buzima busanzwe sikomeze. Hama turabashimira cyane rwose, dukomeza kubashimira ko mudahari natwe ntitwoba tubaho, dukomeza kubasaba mukomeze kutwitangira. Ego murakoze cyane, bye bye. Ku bayisilamu bagenzanje ndabifuriza ukwezi kweranda kwiza barimo, Allah akomeze kubahizagira. Bye bye makoze. Hello guys, mumeze neza abakunzi bacu, abakunzi ba channel yacu ya NT Burundi. Ndabaramukije ku bakenyezi, ndabifuriza umunsi mukuru w'abakenyezi mwiza, kuko nturahera turashara mu kwa gatatu. Ego hama muzina yanje nishitso n'abavyeyi nitwa Nduwimana Diane, ariko benshi bakunze kuntazira aranyitanya munini bivanye n'ubunini mfise, arabanyita boss lady sinzi ico babikurako. Ariko ivyo oye tubigarukitse aho gato. Hama ku bantu bariko barakurikirana filme yitwa Mukaso, nije nari mukase witwa Bosco, nkaba mama Ange, nkaba mama Moses. Ariko imbere yaho gato hari abantu biyavuze ku cerekeye iyi filme ya Mukaso yuko mu buzima busanzwe ariko asanzwe nkati siko meze na buke ukendo umuntu mwiza cyane, umuntu mwiza. Hama biga n'ibikino nyene kandi n'inyigisho kandi turatanga, ntibisigura ko mu buzima busanzwe ariko tumeze siko tumeze na buke buke. Hama hariho sene yatanguye kungora, sene yo kuzana isutiye ngo umuntu amese, yarangoye gato kuko ibintu bya sinema nyene sindabigira nk'uburambe. Siyo sene yaragombye kungora, n'indi sene yagombye kungora, sene yo gusuka kwa mazi abantu yarango akuze kandi afise ingufu. Sibyo narakubwiye je ko bazoza abagenzi bawe ngahaye umuvuga ubujambo muza kwire gushangisha ubujambo ngaha. Je nakubwiye kuza n'imihimbiri y'abagenzi bawe gato nayo nyene, ariko ndashima Imana ko yabishobotse.
ikintu cyose tugishobozwa n'Imana ko Imana imbere cyangwa cha Big Fizo Imana imbere ego tukaba tubashimira ko mugenda mutwitaho ko mugenda mukurikirana ibikorwa byacu tubasaba kandi mu bandanye mukurikirana ibikorwa byacu mugira like subscribe na share kuri channel yacu ya N Talent Burundi hama turabashimiye cyane ngira umugoroba mwiza n'igitondo cyiza murakoze. Hello guys, hanyuma nanje ku mazina yanje niswe n'abavyeyi nitwa Ndowa Manuel ariko muri filme nitwa Mondays niko bantazira. Hanyuma nanje mu kigoba turimwo c'impanuro zigenda ziba ku bantu ahanyene turi mu gihugu cyacu vraiment ndumukinyi ariko sindabirambyemo cyane ariko bimwe bagenda biratugora nyene nk'isene na kinye nyene uyu mumama atumena kamazi na Bosco yarantibwoba cyane ariko naragerageje Mungu akuze kandi afise ingufu sibyo narakubwiye je ko hazoza abagenzi bawe ngaha aye umuvuga ubujambo muza kwire gushangisha ubujambo ngaha je nakubwiye kuza n'imihimbiri y'abagenzi bawe ngaha aye angana nzangana ikinye nyene mu nyuma Bosco bamaze kumwirukana arabona ko Bosco n'umugenzi wanje cyane kandi nivyo nyene n'umugenzi wanje bya vrai abona ko bamwirukanye turamurondera Enjo antumye ngo ndamuhige sinari nje yagiye narahimuhize ariko Imana iramfasha ndamutora mu yarara yari numvise bimba cyane mu mutima ndibaza ko byo bari byo ariko byari bya vrai ramutora turabana ko byagiye birahindagurika sinzi nyene byarashitse nyene birashika turacanamwo aho twari twatse indaro nyene na twebwe ariko twariko turakina nyene turamwirukana ariko ntanzigo yarimo kabisa ego ibintu byinshi mu gukina bigenda biratugora nyene ego bigenda biratugora ariko turagerageza kabisa mu bana nimo kurikirana impanuro twatwo turatanga izi message twatwo turutanga mu bantu mudukurikirana mu bana nimo kurikirana kabisa iyi season kugira ngo tuzorabe ico ishikako imbere yizi tumaze gukora muzoba mukoze ego gitondo cyiza n'umugora mwiza bye bye. Kabaramukije aho muherereye mwese Imana yazigame bane nanyu. Amazina y'wanje ababyeyi bampaye nitwa Nishimwe Aristide nkaba muri filme nakinye mvukana na mukaso nyine mama Bosco afata nabi Bosco ariko akaba ari mama wawe abandi bana Moses na Angel hama nanje kaba byarababaje kuba mbona umuntu nk'ujya vraiment afatwa nabi kubera atari mama we wamubyara ibintu nk'ibyo. Ibindi bintu byangoye muri iyi filme nuko jewe ndi mushasha ntarimenyeye gukina ariko ndazi ko n'ibimwe byaragenze neza hama turabashimira mushishikare mudufasha mukora subscribe sabone kuri channel yacu ya NT Burundi murakoze. Amahoro y'Imana bari namwe aho muherereye hose. Nitwa Munezero Moise ari amazina nawe n'abavyeyi banje. Hama muri sinema tunakora yitwa Mukaso igasha kuvuga kwa NT Burundi nitwa Moses. Ni sinema ifise inyigisho iriko cya kugoruka ikaba imaze kwindira benshi imitima ya benshi nawe ni mutarayiraba urashaka kuja kuyiraba. Fise role yo kuba ndi umwana wa Mukasi wa Bosco muri sinema no mwana abaye mu buzima bubi. Muri sinema ni sinema imaze gushika rwego rutari ruto mwe masoma baravuga mu kigiye mu Burundi. Kandi ni sinema by'ukuri iraryoshe bivaye n'ukuntu yanditse n'ukuntu ikozwe mu buhinga bwa none. Hama none nabatumira ko namwe mutayiraba cyane mama nabyuke bwa mbere iracabandanya tuzobana tubashikiriza muri video kuko ni video izoshika ku ma episode menshi tujye kuri 6 kuri episode ya 6 ushaka kuja kuraba abatazi ko byamaze gushika ushaka kuja kuraba hama nkuko mwavuze ko Munezero Moise
niyo sinema hari ibyagiye bingora bimwe bimwe kuko nijya mbere yakoze mu sinema ikimo abantu benshi ko namenye gukora sinema ntono hari ibyagiye bingora bivanye n'ukuntu byajya mbere ngiye gukina n'abandi bakinnyi bashasha tutari tumenyereye gukina n'abandi bakinnyi bo bishoboye n'abatabishoboye abagerageza rero byagiye batugora bimwe bimwe hama mu masena bamwe ya mbere twata gukina haragiye harimo amakosa benshi barabibonye hama turasabye ko mubandane mudukurikirana kuri urwo rubuga nyine rwa MT Burundi. Nari nafite ko hari amasena yagiye arangora mu ntango nk'isene so wa Bosco yakwita Bosco ni sene yagoye cyane uko ukubitwa naje nk'umugabo nkanje nkarira uravye n'ukuntu Bosco kunangana na Moses kunangana mu ya sinema usanga umwe ngo ni biri bizarre ukuntu akarore Bosco ukunangana naje kuntungana Bosco namusunja n'ukuntu bwo uravye umuntu yakwita uwundi ngo jana mu kwita Bosco waje usanga ndarize nganye usanga ni ngorane mujya sene rero hari ibintu byagenda bingora kandi n'ubuzima je mbayemo n'ubuzima nyina kwa mujya sinema mu bisanzwe tubikina siko tubaye mu buzima busanzwe hari asanga twifite imitima myiza ngasanga hajya imeze kujya hama mu buzima bujya kunura gutse Bosco nkarira n'izindi sene zageze kurikira byagenda bingora bivanye n'ukuntu n'ubuzima je mbayemo n'ubuzima ngiye kwa mujya sinema mujya sinema ngiye kwa mu buzima butandukanye n'ubwo je mbayemo muri make rero byagiye bingora hama ndabasaba aho byatunguye cyane ko mumbabarira murakoze cyane murakoze no kudukurikirana hama ndasaba ko mwana namubwira sabone kujya cyane ya MT Burundi kuko ni kimwe mu cyo fasha tuko gutera imbere ni kimwe mu cyo fasha twebwe kuba nadugira effort yo gukora n'izindi sinema ko ingufu zanyu no kudukurikirana kwanyu byatuma tugira ingufu tubona ko dufisa dukurikirana bakurikirana sinema zacu murakoze cyane imana ibarinde mugire n'amahoro aho muherereye hose.